nyigisho, inkuru nyigisho. Ndase kandi kubaramutsa abakunzi ba Roy TV nkuko musaze bimenyereye ni Bella shaka kuri micro. Ushobora kuba ugwaje ufite ikindi kibazo cyo mu buzima gisanzwe nzo kukubwira ni siko bizohora ni kibazo gusa cy'igihe byose birahinduka bikamera neza urarurira ukavuga kutwenga wiri gutwenga ukajyama urira ivyo ni ibintu bisanzwe mu buzima dusanzwe tubayemmo. Ndakuzanira inkuru nyigisho murabizi ko turi kwa kane ni umunsi inkuru nyigisho. Inkuru yacu uno munsi ni inkuru nziza cyane iza kugusigira isomo cyangwa se inyigisho mu buzima dusanzwe tubayemo muri kino gihe. Fata gatebe rero wicare ntibagire gushaka commentaire niwaheza kumviza ino nkuru wibuke no gusangiza n'abandi uduhe na jamwe twayikeneye turabakunda cyane. Inkuru yacu rero no munsi ni inkuru y'umukobwa n'umuhungu bakundanye gusa umukobwa we yarakuze gusumba umuhungu yaramusumba imyaka 5 ngo akaba yitwa Bintu umuhungu nawe akaba yarazwi izina rya Edward. Barakundanye rero Bintu wewe ntabwo yigeze yiga amashuri kubera yari umukobwa akunda gukora cyane yaradandaza yaramaze no kuronka udufaranga ariko umuhungu wewe yabanje kwanza kuyigara heza amashuri acahatangura kaminuza. Mu ico gihe rero murabizi yuko agashomera ukuntu kaba kameze uri umunyeshuri ngira ucuvyumva ubu célibataire do plus uri kwishure ni ibintu bigoye cyane usanga ubura utuntu twinshi usanga kuyungunganya bikugora. Niho rero Edward amaze gukundana na Bintu umusheri wiwe Bintu yaragerageza gusapotinga umufiance wiwe yaragerageza kumuha utuntu akeneye nko kumufasha muri minervale y'ishure kumufasha mu masyllabus akeneye nk'amafaranga akeneye no gusohoka yaramusohokana no kuvuga Bintu wacu yarakunda cyane umuhungu ku buryo yumva yuko nta kintu kimwe adashobora kumukorera kenshi yaramutumira amafaranga kuko aho yigira hari ibirometero 22 uvuye aho Bintu yaba no kuvuga akeneye amafaranga yama yamutumiye ku buhinga bwa none umuhungu akaronka amafaranga akiyungunganya kandi umuhungu nawe nyene yamwereka Bintu yuko amukunda mbese katwizera yuko yamukunda vy'ukuri. Niho rero umuhungu yaza kurangiza amashuri nababwiye yuko Bintu wewe yarakuze paraporo n'uyo mukobwa Bintu yaramusumba paraporo n'uyo muhungu Edward. Bintu yarasumba imyaka 5 umufiance wiwe kandi nkuko musanzwe mubizi umubonekano wiwe reka ndabivuga kuko biravugwa kandi bibaho kujya avuga ngo umukobwa ngo ni mwiza ngo asa neza ngo aratira ibintu nk'ivyo. Bintu wewe vraiment yarasanzwe apparence physique we yari isanzwe ntabwo yari umukobwa uvuga ati yarafise akaranga kurukoba kamurikira abandi oya yari umuntu asanze ariko yari umukobwa afite umutima mwiza cyane umurikira benshi ibikorwa byo byari vyiza yari umuntu azi kubana n'abantu mbese n'ababanyi baramukunda cyane Bintu kandi baramusabira yuko yozoronka umugabo amukunda nkuko nawe akunda abandi bamwifuza kenshi yuko yogira urugo rwiza. Mbega none vyagenze gute Edward wacu amaze kwiza amashuri. Edward amaze guheza amashuri niho yaza kuronka diplome ya iyo bitwa ngo diplome ya licence ahejeje amashuri makuru arabura akazi. Amaze kubura akazi niho rero mu nyuma haheze umwaka baje kumusaba amafaranga murabizi ko bikogwa si wacu ariko n'ahandi birakogwa novuga ati iwacu ntibikogwa ariko ahandi birashobora kuba bikogwa. Baje kumusaba amafaranga novuga ntiyinzoga kugira ngo bamuhereze akazi atangure gukora. Niho rero aza kubiganira umufiance we ko nta mafaranga yari afise aza kubwira Bintu ati jewe burya naronsa akazi ariko bansavye yuko ntanga amafaranga y'ifana ayo nawe yari amafaranga agera mu miliyoni 4. Ubwo yari yafise kuko yaramaze gutera imbere mu byukuri ayo ntabwira amafaranga yari kubura kiretse yuko ayatoya akayakura mu mutahe ntwari gusigara uhagaze nko wari uhagaze ariko yarabandanyije akora. Bintu Divine yaratoye amafaranga imiliyoni 4 arahereza umuhungu ko yavuga ati niyamara kuronka akazi bace bakora mariage babane bubake urugo bagire umuryango kuko nico yarategereje bivanye n'ukuntu yakunda cyane Edward. Rero Edward aratoye amafaranga aragenda arariha amaze kuriha aratangura akazi arakora ububangutsi ubushapu bwinshi bace bamuha promotion bacho bamuduza baramugira manager bamugize manager iyo company yakoramwo atangwa kuronka amafaranga menshi atangura gusokera mu bibanza vyiza atangura kubona ibintu yatari bwabone.
ico gihe rero agitangura gukora bataramuha promotion yaje kubana na Bintu. Bamaze kubana baravyara abana bageze mu bana babiri. Edward yaramaze kuba umukire na Bintu yasigaye yungana kujya nyene, ariko haragera igihe Bintu urudandaza rwiwe rurakwama asubira hasi. Amaze gusubira hasi Edward yamubwiye ati sheri nta kibazo ku rudandaza bwanse ni wicare muhira jewe ibyo mu rugo nzobimenya nzobagaburira nzobatunga n'abana. Bintu we kugurukundo yakunda umuhungu yumva yuko si kibazo ko n'umugabo wanje avuga ati n'umugabo wanje ivyiwe ni gwanje kandi twavanye kure rya jambo ati twavanye kure. Edward rero umugore urudandaza rumaze kwanka aja hasi ategemea umugabo wiwe, nukuvuga Edward yaciye atangura guhinduka. Edward yaramaze kumenya kugendana n'abasle queen, abakobwa basa neza bamwe basongora inzara. Murabizi yuko muri make Bintu ivyo ntavyo yakora. Bintu nta bintu vyo gusongora inzara yakora, Bintu nta bintu vy'ama makeup maremare yakora. Yari umuntu asanzwe cyane, yari umuntu yiyubashe, yari umuntu afise umutima novuga ni yisangije. Edward wacu rero yaramaze kumenyera bajya bakobwa bahurira mu bubare bajya basoka mu bibanza bizimvye bisa neza cyane, nabo usanga nyene buvuga ngo barazimvye, basongora inzara basiga neza, makeup usanga isa neza. No kuvuga rero Edward atangura kugenda mu bakobwa, niho rero yaja guhura n'undi mukobwa bafatanye barakundana pe barakundana. No kuvuga Edward yumvise amwishimiye ku rugero yibagira Bintu umugore we wo munzu. Uya mugara ambwiye ati rero jewe kugira ngo dukundane neza nuko ntwara kuba iwawe. Ambwiye ati ndafise umugore avuga ati cyo si kibazo, jewe nanje shaka kuba umugore wawe, namba umukunda udukunda turi babiri nanje ushire mu nzu. No kuvuga uyo mukobwa aramutora barakundana aramutwara mu nzu. Imagine wewe uri umugore wo mu nzu, sivyo Bintu afise abana babiri, umugabo amuzaniye ko umuhabara mu nzu babana. Uyo muhabara baramuzana, bamaze gushika mu nzu murabizi ko ntishobora kuboneka neza, ni mushaka no guhuza ntigikunda. Umugore ntiyatawe mu gati ibi bintu uri kurakora nibiki sishobora kugutahura. Ambwiye ati tekereza uyu kugenda gukunda nawe ndamukunda, umuntu aza kumva yuko bimunani acha bisundi agende, ariko mumva yuko mwese mu nkunda mutekereze mugume ngaho. Umugore byaramugoye kwakira, ariko aravyengagiza avuga ati nta kundi ntacyo mfise no hindura, ariko byaramubabaje vanye n'ukuntu azi aho bavuye n'umugabo wiwe, ntago byari byoroshe, namwe muravyumva. Rero Bintu abaho mu buzima ababaye, niho rero batanguye kumukinira amasene mu nzu, bakaja mu ntebe bakicara bakaca bamuhamagara Bintu n'abana babiri agende kubazana ivyo kunywa, kagenda akabazanira, dukorera ivyo gufungura. Yarasigaye ameze nk'umuyaya misura kira kintu. Niho rero Bintu byaje kumunanira, umugabo adahari basigaye nawe bamuhabara mu nzu, asanga yamukubise ikofi, bariko barashwana bari mu gikoni bose batangura gushwana, aca mukubita ikofi. Wa mugabo atashe wamuhabara atangura kwiriza yankubise yagize iki, umugabo asimira ku mugore we arakubita, acambwira atabwo mviraho mu nzu sinibukeneye. Yibagira aho bavuye, yibagira ivyo Bintu yamukoreye, yibagira ibitambo yatanze kugira ngo Edward abe uwo ari ico gihe. Bintu yaratoye utwiwe aragenda arasubira iwabo ntaco bari babuze, atora abana biwe agenda batwaye. Edward asigara niwe najyaha baragiwe wamusire yuko wiwe. Uyo musire niwe rero acha telefona mama wiwe araza, na mama we yari umunyamuji basha bose barahabona, aza mu nzu bose babana mu nzu. Acabwira umugabo ati sheri nkeneye umereze miliyoni 5, mama wanje afise isabukuru. Edward avuga ati amafaranga aravahe, imiliyoni 5 ndazikorera ndayafate ndayaguhereze ko yama wafise isabukuru. Yumva nko kumenga bitangoye kumucanga. Niho rero Edward ku kazi uyo mugore atangura kuzara muciriza, agomba genda kwazi oya jewe nanje ugiye ibiki, nawe rero kubera ibishobisho kumwumviza no kumumwanya bituma atangura kuzayacererwa ku kazi. Cerewe gatatu baca bamukubita lettre de demande bamaze impamvu ariko aracererwa ku kazi muri ico gihe. Edward umugore atanga kumukoresha amakosa, amafaranga kuko yaramaze kumushira kuri konte yo muri banki, yagenda gasora amafaranga akayakoresha ivyo ashaka. Niho rero Edward yarafise ideni muri banki kubera yindi migambi yari kararangura, agiye kuraba amafaranga asanga umugore ayakoresha mu kajagari, ryahabara nakosi nini umugore yari yabaragiwe. Edward atanga kwibuka wa umugore we ukuntu
yarazi kujera ibintu ukuntu yari umugore w'ubwenge azi kurondera azi no gukora ikintu cyose akoresheje ubwenge. Aza guhura rero ninja nayo iramwereka isi ngavuga ngo ni isadunda rero yahavuye imwereka isi ukuntu imeze. Edward baca babanza baramukorora ijya promotion bari bamuhaye bamugira umukozi asanzwe arava ku manager umukozi asanzwe boss byamo bacana ati Edward ubu ari karafina n'akazi aca banza aramukorora asubira hasi atangura guhembwa amafaranga make no kuvuga yari ariko yarakorose nawe nyene aja hasi. Edward kubera stress uyo muhabara yamutera atangura kunywa ibiyayura mutwe atangura kuboregwa atangura kumva yuko basironderera itiro mu biyayura mutwe mabwo nabari inabukwe we nabari muhira ivyo akora navyo ashize gusa bose ni kumurotira amafaranga dana amafaranga dukora ibizana amafaranga dukora ibi. Nta musi nimwe yamuhereza ide iterambere nta musi nimwe yamubwira ati dukora iki gishobora kuduteza imbere oya we yamubwira ati mpa amafaranga nkora ibi akeneye no kuja kugura ivyo agura yatwara umufungo ukwiye. Yange sinamba ukundi ivyiza utegezwa kumenya yuko ivyo vyiza bizimvye. Edward atangwa kwibuka wa mugore wiwe niho rero Edward umusi umwe araborerwa afise icupa arengera mu modoka aragenda ashitse imbere avuye mu modoka yiwe aparitse ku kazi ahantu yakorera atangwa gushwana n'abasiti kubera iki yaraye nabi yararanya kaborerwa bajya abasiti batanguye gushwana ashara bataka atangura kugwana nabo. Rero boss imaze kumushikira Edward babamwirukanye hehe muri kakazi. Edward acabura kakazi wa mugore acumva yuko Edward yabuza akazi kiwe kaheze yacyasimbira kuri konti ubufaranga bwose bwari buriyo acaraburotira acagenda yikorera. Edward atashi ashitse muhira asanga yamusigiye agapapuro yanditse ati witeshije umugore yagufashije uronka umugore agukosora ivyo twafana birakwiye jewe nawe nagasaga tuzoba dusubira imbere ubanaye n'ubuzima bwashaka kubana n'umugabo adafise akazi wasanze sa neza ndi mwiza kubera amafaranga igarama y'abandi bagabo rero ko utari ubishobore ugiye kuba umutindi bye. Edward agisoma ko gakete ntago yiyakiriye yumvise menga yo natura mu mutwe ariko umugore yaramaze kwigira kuko ico bapfana zari zijya noti nazi noti ziraheze no kuvuga yuko ico dufana naco nyene kirahavuye. Edward yashike bukabuka umugore wiwe aravuga ati reka ngende ndamurondere iwabo maybe arashobora kuntahura arashobora gusa kandi kunyakira ko yako dufitaniye abana. Edward afata kayira agenda iwabo n'umugore asanga umugore yarabaye undi muntu fise no muhumuriza bagenzi murabyumva yuko sinzi ko maze gukuramo inyigisho muri no nkuru kuko iyi nkuru nahanyene yagarukiye amaherezo Edward yagize nayo. Ese nawe uri umukobwa upambana n'ubuzima urafinansa umufiance wawe ese nawe warigeze kubikora baraguhemukira ese horo umuhungu nawe byaragushikiye ko uko bishikira ku bakobwa cyangwa se ku bagore niko bishikira no ku bagabo cyangwa se abasore. Rero inyigisho ngo ndabahereze uno munsi mu buzima tubayemo iyo ufise umuntu mwavanye kure ukabona ugeze ahantu wari wifuza kuba ubaye umuntu wifuje kuba kuva kera ntuzuhindure umugore wawe mwavanye kure ahubwo uzuhindure ubuzima bwiwe namba hari uko asa kuko bavuga ati umugore wese yumwitayeho araba mwiza arasa neza nkuko vyifuza. Ntuzuhindure rero umugore nkuko umenga uri kuhinduranya impuzu ahubwo hindura ubuzima bwiwe umuhindure nkuko wifuza kwasa nkuko wifuza kwamera hama mukomezanye. Birababaje ko kuronderana ubuzima n'umuntu hamukaza gusangira umwimbu wiyasho wabize n'abandi bantu batayiruhiye bikarangira nawe bagukosoye. Commentaire yawe ndayikeneye uyishiremo j'aime partager iyi video kugira ngo n'abandi bose ibashikire turabakunda ni Bella Shaka namba nawe hariyo indi nyigisho wakuyemo yandika muri commentaire naho ubutaha kundi wa kane ndabakunda cyane ciao ciao. Inyigisho